Abakora mu gisata cyo guhiganisha imigisha ngo bagiye kubigira amategeko abagenga kugira ngo bakore hisunzwe amategeko. Ibyo ni vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'Ishirahamwe LONA Fabrice Niragira ashikiriza ivyaranguwe muri LONA mu gice ca mbere c'umwaka wa 2025 ushira 2026. Ico turiko turakora bwa mbere zijya nkino zaraba ku point de vente ugasanga hariho machine aso ziri hirya no hino mu gihugu cose mugabo atamategeko abigenga ahari. Ugasanga umwana aragenda ku butike agakina ugasanga bashize imashini hambavu y'ishure ugasanga bashize izo mashini hambavu y'isengero oro mu mategeko abigenga ivyo nivyemewe. Nico gituma ku itegeko ryavuye mu shiranganje gw'intara hagati mu gihugu avuze ati kugira ibintu bibanze bigende neza bibanze bihagarare kwanza hameje guhagarara ubutwico turiko turakora cihuta no gushiraho amategeko abigenga. Ayo mategeko yari amaze kujaho zuzosha tukoranya abari muco gisata tubabwire tubahimirize ico ayo mategeko avuga kugira bamenye ati nimba je ndi mwico gisata ishobora gushira imashini yanje hehe ishobora kutayishira hehe kuko twasanga ari desordre mu gihugu izosubira gukora mugabo bizokora biri mu mategeko hana mu kajagari. Iterambere ngo ryariyongeye muri iryo shirahamwe ngo bariko baranafasha mu iterambere ry'igihugu. Ubutunzi bwa LONA bwifashe neza cyane kandi LONA irikirafasha mu iterambere ry'ibikorwa by'igihugu kandi LONA irikirasahiriza mu kigega ca leta ku mwanya idacerewe kuko ubutunzi bumeze neza. Hari abantu bavuze ngo ntibibaho ubwo byarabayeho kandi biriko biragenda neza. Arabonye yuko twafashije lycée technique commune de Mitakataka mu gusubiramo irya shure aho raporo twitwarose ingene ryari rimeze ryatumye turungika abakozi bacu baje kuraba ingene hameze maze tumaze kuronka raporo ingene hameze turabona yuko tworisubiramo kugira abanyeshuri bige mu makondisiyo ameze neza. Ivyo rero navyo biri mu vyaranguwe kandi muribuka yuko twaciye tubemerera yuko tuzonabafasha kugira aronswe imashini 10 hamwe no kubaha internet n'umutekero w'umwaka wose kugira baze bakore pratique bameze neza. Bavuye ku bice 100% tuja ku bice ibihumbi 5%. Fabrice Niragira umuyobozi mukuru wa LONA yibutsa abakunda gutigira amashirahamwe yemewe ku mugaragaro na LONA ku buryo wogira ikibazo ashobora kugira aho abariza. Amashirahamwe akorana uno mwanya yemewe n'amategeko ari karakorana na LONA hariho 1xbet hariho bubet hariho Kings Investment hariho 1tbet hariho Megaloto hariho Sigma hariho Lidiaridic hariho nirikirakora ama integration two kwita Infinity Bet mugizo okora ku izina rya no commercial ya 88 stars. Iryo rero mu mashirahamwe twirutseko riko rakora mu kinyegero turarondera abanyeneryo turabarondera iyo bari mugabo baramaze kuriha amahera ategekazwa kuri ko bariha muri leta kugira bakore ku mategeko. Tubagira ngace dushimira n'inzego ziperereza zaradufashije gose hariho n'abafunzwe kugira dushobore gushika kuri rezilita. Ubu baraje bararisha amahera kenewe kugira twarize dossier yabo harishwa amahera kenewe kugira bashobore gukora ku mugaragaro. Ubu etape bariko baragira ama integration technique kugira bace batangura gukora ku mugaragaro. Niryo rero mu misi muzoribona ryahora rikora mu kinyegero mugabo ubu murumva yuko ryaje ku murongo. Hariho rero n'irindi tuko turiga dossier yaryo ni nka mashirahamwe abiri mugabo ryo ntituratangura ama integration kuko amadossier yabo ntaraheza kwigwa neza. Amwe ari ku musozo ayandi ari no kwitwa 50%. Hariho ryo bitwa bet extra limited hariho n'iryo twokwitwa Fidotech mugabo ayo nahereye ku bwa mbere niyo ushikubu ari karakora mu mategeko kuvuga officiel. Ayari nyuma yayo muze mutujya kahara tubiruke ko ngo twirutse ko uyu twababwiye kugira
tumagizimize ubutunzi bwinjira mu gihugu, duteze imbere imigambi y'igihugu turi kumwe twese. Ari naco gituma kugira dukurikiza umugambi w'igihugu wuko ibintu byose hajamo transparence, aya mashirahamwe yose ari muri ico gisata co kurihisha, twarayasavye yuko ategerezwa gukora ico twokwita integration na lona, kugira tubone neza umukinyi iyo ariko arakina muri 1xbet ashizeko 5,000 tuvyibonere twebwe nyene, apana yuko ari mashirahamwe duhara raporo, kuko raporo itari automatique. Murazi yuko turi mu rudandazwa kandi turabana w'abantu.